Tubandanye dusome hariya mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Hoseya. Igitabo c'uwavugishwa n'Imana Hoseya mu gice ca 6. Igitabo c'uwavugishwa n'Imana Hoseya mu gice ca 7, mumbabarire n'igice c'7, mere ku murongo w'8. Igice c'7 ku murongo w'8. Efurayimu yivanga n'ayandi mahanga. Efurayimu ameze nk'umukate utagaraguwe, uzigiye uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumaze inkomezi ariko ntabizi. Mbere yadombagije n'imvi ariko ntabizi. Ubwibone bw'Abisirayeli nibwo bubagiriza imbona nkubone. Yamara ntibaruha bangaruka ko jewe uhoraho Imana yabo, canke ngo ivyo vyose bitume bandondera. Efurayimu ni nk'inuma y'ikizeze itagira ubwenge. Batakambira Egiputa bakaja muri Ashuri, bakigenda nzobategura uriba rwanje. Nzobakororera hasi nk'ibisiga vyo mu kirere. Nzobakubita nk'uko mw'ikoraniro ryabo babiburiwe. Bazobona ibara kuko bagiye bangara bakamvako. Bazotikizwa kuko bancumuyeko. Naho nagomba kubacungura ariko bahavuye bandemera ibinyoma. Imana idufashe. Mwami wacu Yesu, turagushimiye ishengero ryawe wegeranije. Turagushimiye ubutumwa bwiza bumaze kuvugwa mu ndirimbo, n'ijambo ryawe ritubariye kwezwa. Kuko wewe mu kamere kawe urera, ugomba yuko natwe tubabera nk'uko uri wera. Iri jambo ndasenze ngo mpwemu yaridusobanurire mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ngaha tubona Hoseya ariko aravuga ubuhanuzi. Avuga ku muryango wa Efurayimu. Umuryango ariko kandi ariko aravuga no ku Bisirayeli bose. Abisirayeli bari baragerewe umugisha, bitwa ubwoko bw'Imana. Ariko haragera igihe bivanga n'abanyamahanga. Abantu bitwa abanyamahanga hano basenga izindi mana, ntibasenga Imana. Imana irababara, iravuga ngo Efurayimu yivanga n'ayandi mahanga. Ikivange c'abanyamahanga murazi ico cakoreye Abisirayeli. Efurayimu ameze nk'umukate utagaraguwe, uzigiye uruhande rumwe. Hamwe womengo ni mwiza, ariko yaragizene, yarononekaye. Uri kuramuraba inyuma ariko araririmba, womengo ni mwiza, ariko imbere yaragizene, yarononekaye, yarabaye nabi. Abanyamahanga baramumaze inkomezi ariko ntabizi. Kubera iki? Yarivanze n'abandi mahanga. Kubera iki? Kagakiza nikakimeze nka kakandi gasigaye karasutswemwo amazi. Womengo vyarahindutse. Imana iramuraba, iramubarira iti urambabaje Efurayimu, kuko warononekaye ariko ntubizi. Inkomezi zawe z'agakiza no kwizera nizikiri za zindi ariko ntugizene, ntubizi. Ikimbabaje ntubizi, igiteye ikigongwe ntubizi. Iyaba ubizi wari kwihana. Nugisenga kumwahora usenga ariko ubifata minwa minenegwe. Hari ibyaha utahora ukora ariko usigaye ubikora kandi ntaco bigutwaye. Wahora wiyubara ariko ntuciyubara ariko uvye
uranteye ikigongwe, urambabaje. Efurayimu wicaye hano, Efurayimu usigaye ufise apeti nk'iy'abapagani, usigaye uniganira mu by'abapagani kandi utategerezwa kubibamwo, usigaye mu makoraniro y'abapagani utategerezwa kuyabamwo. Warazigiye. Imana ivuga ngo urambabaje. Ikimbabaje ntubizi, iyaba ubizi wari kwihana. Ivyiyumviro wahora utiyumvira usigaye uvyiyumvira, umutima mu utari ufise usigaye ufise. Efurayimu, Imana irababaye. Ivyo bintu ntibiboneka, ukuravye inyuma umengo n'umukate mwiza, ariko munsi waragizene, warazigiye. Abanyamahanga barinjije ivyabo, none Efurayimu yarashaje mu buryo bw'imwemu. Mbere ngo yaradombagije imvi ku vy'ukuri vyerekana ko umuntu yashaje. Nta kinyaruka kuko yahora anyaruka, nta gifise inguvu, yaragizene, yarashaje. Abakristo bashaje, abakristo batwana na shetani ngo baneshe. Abakristo uzosanga batsindwa n'ubusambanyi, uzosanga batsindwa n'ugwanko, uzosanga batsindwa n'ibibi, uzosanga bari mu byo batategerezwa kubamwo. Barashaje. Kubera iki? Hari abanyamahanga bagizene, babamaze inkomezi, barabinjiranye, none ntibabamenye. Imana idufashe. Ameze nk'inuma y'ikizeze, womengo arimo mpemu, ariko nta bwenge agira. Aravugishwa, ariko uzomusanga aho utategerezwa kumusanga. Arerekwa, ariko nta kwera afise, nta kugororoka afise. Ntihazagira umuntu akubesha. Ijuru ni iry'abera. Ukabura umunyavyaha, uhebure ivy'ijuru buravyibagira. Haleluya. Hari abantu bavuga ngo bisigaye vyoroshe, ivy'agakiza vyoroshwa na mpemu. Haleluya. Abakristo bagwa mu bintu vyose, abakristo bari mu by'isi rimwo, baraheze inkomezi. Ikibabaje ntibabizi, bameze nk'inuma y'iki. Yesu nadufashe. Efurayimu, Imana yamubwira iti nzogukubita, nzogirane, nzogukubita kugira uhebe wumve ko wazimiye. Imana Pentekote muri imyaka tukaguma tuzimira, tugahera inkomezi, nimugire ngo ntizodukubita, tukaguma twononekara, abanyamahanga bakaguma inkomezi, izodukubita. Yavuze ngo nzogukubita. Mbega inkoni y'Imana iroroshe. Hakiri kare ugaruke ku Mana. Haleluya. Hariya mu gice cya gatandatu hose havugishwe ngo enda nimuze tugaruke kuhoraho. Amen. Shengero ry'Imana mu ntango z'uyu mwaka, umuntu wese arumva mu mutima yuko ingene ameze, ariko muri uyu mwaka ufata ingingo, reka ngaruke kuhoraho, reka nsubire hahandi nahora nshika, nsubire nsenga uko nahora nsenga, nkorera Imana uko nahora nkorera Imana, nihane uko nahora nihana, nezwe uko nahora nezwa. Yesu abahezagire. Umwambiro w'abanyamahanga, umwambiro w'abanyamahanga, nta hantu ntamutinya. No muri twebwe abapasitori, umwambiro w'abanyamahanga urinjira. No mu barimu, umwambiro w'abanyamahanga uriho. Umwambiro utuheza inkomezi, umwambiro naho uba muto ututumbisha irobe rinini. Mwiyubara abanyamahanga, mwiyubara abanyamahanga, mwiyubara abo tutagendanye, mwiyubara abo tutasenganye, mwiyubara abo tutaririmbanye, mwiyubara abo tutapfukamye hamwe, mwiyubare. Imana ibahezagire. Yesu nushimwe, udufashe ntituze dukubitanwe n'abatagira ubwenge. Haleluya. Yesu nushimwe, ushishikare kuduhezagira no kuduha umugisha wawe no gukoresha abakozi bawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.